agatirano kaza imvura ihise, aho kugira tuti natwe tugira iby'iwacu duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cyane numvise yuko bariko bigisha imbona kazoza mu nkuru, kuko uyu muntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu vyatumye tudatera imbere, kwama turi mu marigara twicaye. Amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe. Bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywe urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizunguzungu kikamufata gushika atakigira ubwenge. Atangura kwivuga amazina ngo vuta ndikuvute muvuta isiwe mujinga. Unisaidie nirogote gari kuyarara. Iyumvira kubwira urumogi, unisaidie nirogote gari kuyarara. Bicaye kwirigara mu rumogi nirumufashe ashobora gutora imodoka kwiyarara. Akicara inzara urazwa nyo rumogi nawe inzara nayikiza, kuko niho baca abana basuma. Ngwire mirima yote mwigeuke ugali, Tanganyika igeuke supu. Haiwezekani. Amarigara ni mabi. Bane baba amarigara ni mabi. Irigara risaba kuvugira uri ku rumogi. Mwijya misozi kwa muri Bujumbura gaha. Mwichiba mwirobe kibugari. Ngo tagaikire supu. Ivyo biraba. Muri saidia ngo tagari kuyarara. Ivyo nivyo vyatumye tudatera imbere. Nimurabe kuva dukwe amaboko mu mpuzu tukemera iyo tuja tugafata urugendo akanya gatoyi konyene. Muramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere, turamaze kubikabakaba, turamaze kubona ko yukoze atawuri marima aho yarimye. Nyakubahwa mwese nitavye urubanza kuri umugoroba, duhereye cyane cyane mwebwe mwaje muserukira inzego nshingamateka na nkenguzamateka, umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka turi kumwe ngaha, namwe mwaje muserukira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Abona cegera cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa umushikiranganji wa mbere n'abashikiranganji bari kumwe, nyakubahwa mwaje muserukira urwego rw'ubutungane. Aha tukaba tubona n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa muhuza w'abarundi na nyakubahwa ndongozi murongoye abarundi bakorera mu bindi bihugu, na nyakubahwa mwese mutandukanye abarundi mwaje muvuye mu bindi bihugu, namwebwe basangwa umwe wese mucubahiro Imana yamuhaye, nyakubahwa abamenyesha amakuru namwe mwese muriko muraturemeshereza igiteramo, umwe wese mu cicaro ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, saba amahoro, umwe iterambere n'ubutungane. Kuri umugoroba nta kindi catuzanye atari kunezerwa namwe muri akanyamuneza kariko karerekana ikiri ku mutima w'abarundi. Turahimbawe cyane tubonye ko abarundi bamaze gushira mu muzirikanyi wabo imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Twaranezerejwe cyane no kumva ko habaye ihiganwa mu gihugu cyose kugira ngo turabe koko iryo jambo ryanyuze abarundi. None turahimbawe cyane tubona ko bafata akanya shimire cyane mwebwe abarundi mukorera mu bindi bihugu, mwiyumviriye kuza gutera intege
abarundi basangwa kugira ngo twese tugire kuza urunani mu iterambere, kuza urunani twese tugana imbonakazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Nagomba sabe mumfashe dukomere amashi izi ndongozi zo mu barundi bakorera hanze. Iki gikorwa nganije n'inama mumaze iminsi murimwo ndetse n'izindi nama mwari mumaze gukora biradutera intege kuko umurundi ari kure arinze yumva yuko nawe yotera agacumu k'ubumwe, muca mwumva uri ngaha wewe abamaze gutera intambwe ya kure. Ndakengurukiye rero abarundi mwese mukorera mu bindi bihugu byo hanze kuko mutibagira iwanyu. Ibi rero biradutera intege, biduha n'icigwa kuko duca tubona yuko iyo turiko turaja habona. Icambere tunezerwaho cyane nuko abarundi banezererewe aho bashitse, barahanezererewe. Nejo bundi ubu turamaze kubona ikiruta ikindi. Umuntu afise amahoro kurya babivuze n'umuhoro uramwa. Umuntu afise amahoro ariyumvira vyinshi, kuko iyo turiko turasubira inyuma turaba igituma Uburundi butateye imbere, ingorane bwaciyemwo dusanga vyose vyavuye ku kubura amahoro. Abarundi barara ntibuca, ntiwashobora kwiyumvira imigambi ya hirya y'ejo mu gihe n'ubu nyene n'iri joro udashobora kuribamwo. Murazi ko hari haraje indi migani bavuga ngo amaraso y'umugabo nayamuraye mu nda. Umuntu akubwiye ibya hirya y'ejo ntiwamwumviriza. Muga kubera dufise amahoro, raba ingene ubu twiyumvira ejo. Ndazi neza yuko uwo hirahira ubu akadusubiza inyuma kugira duhungabaniriza amahoro, sinzi ko yoronka haca, ntiyoronka haca, kuko turamaze kubona iciza c'amahoro. Niwo mutahe ukomeye cyane. Umaze kuronka amahoro urikina amatavu, urakora ibyo ushaka bigakunda, atamutima uri mu mutwe, uriyumvira bigakunda, kuko nta kindi ubu turakiguhagaritse umutima. Iyi mbonakazoza turaba turonka umwanya wo kuguma tubisubiramwo. Si imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbonakazoza y'igihugu cy'u Burundi, abubu n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu batakivuga ngo imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ni imbonakazoza yacu. Kugira ngo ugire imbonakazoza n'abasigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbonakazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe Murundi. Iyi mbonakazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Nabo utarabibona, reka ndaguhe umuryango ucamwo. Banza wiyumvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko? Kubera iki yakuremye uri umuntu, umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ubangutsi, afise inkomezi. Maze kumenya ico waremewe, utuvuga uti iyi si uko Imana yayishize ko siko nzoyiva komeza. Ututangura kuraba ico Imana yakuremeye, uraba impano yaguhaye. Iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima mb'umuntu akwiye. Umwe wese ngaha arafise impano, nta numwe ariho ngo abeshweho n'uwundi. Ariho kugira ngo twese duteranye impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirane Imana yamuhaye. Nico gituma ucikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kw'isi. Rero umaze kuhabona, icambere nuko wiyemera kwashoboye kwashika. Uriyemera, ukemera ko bishoboka. Utemera ko bishoboka, ntibishoboka. Uravyemera, hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo.
aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya icyo Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge? Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi? Wamaze kuvyemera ko bishoboka? Rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona ucuzana iyo mpano yawe, nanjye zani yanje n'undi azani yiwe, duteranye ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya kumuzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi rero ntimurondere ngo nikindi, no guteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana uwundi akazana uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turi Abarundi, kubera iki ivyo tutarabishikako? Kubera iki tutarabishikako? Ntitwari bwirimbure. Ndibuka igihe twavuga imbona kazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Burundi butegeza ko buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe wanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzabumeze uko. Bose baratangara. Kugira imbona kazoza nuko wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi Abarundi bariko, duce duharura, duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika kumbona kazoza gute? Wicaye birizana, birarondegwa, birarondegwa. Iyo turiko turaga iminsi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato. Aho usanga hari umuntu yasomye nabi muri Bibiliya, nivyo muravuga ngira ngo Abarundi aho hahese twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka. Matayo 7. Ngo nimusabe muzoronka. Twese ruca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbega waguha wewe abikuye he? Ariko hari wundi murongo wari mwiza wavuga uti gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ivyo utagira, ivyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumuragaritse ngo umuntu natungwa n'injya gusa, ngo urapfa kwiyicarira watungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ninde abikubariye? Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo bataye uvuga bati udakoze no kurya nturya. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya nturye. Gutanga bisumba guhabwa, ntegereza kurondera ivyo ntanga. Ivyo rero vyaratumugaritse, tumva yuko dushaka gutungwa n'ivyo dusavye, mu gihe Abarundi bakera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro, agatirano kazi imvura ihise. Aho kugira tuti natwe tugira ivy'iwacu duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cyane numvise ko bari kubigisha imbona kazoza mu nkuru, kuko uyu muntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu vyatumye tudatera imbere. Kwama turi mu marigara twicaye, amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe. Bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywe urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizongozongo kikamufata gushika hatahigira ubwenge.
atangura kwivuga amazina ngo vuta ntikuvute muvuta isiwe mujinga. Unisaidie nirogote gari kuyarara. Iyumvira kubwira urumogi unisaidie nirogote gari kuyarara. Bicaye kwirigara mu rumogi nirumufashe ashobore gutora imodoka kwiyarara. Akicara inzara urazwa nyo rumogi nawe inzara nayikiza kuko niho baca abana basuma. Ngwire mirima yote kwigeuke ugari. Tanganyika igeuke supu. Haiwezekani. Amarigara ni mabi. Bane baba amarigara ni mabi. Irigara nisakubwira uri kuri urumogi. Mwija misozi kwa muri Bujumbura gaha. Ngwichiba ngwirobe ry'ubugari. Ngo tagaikire supu. Ivyo birabaho. Muri Saidia nirogota gari kuyarara. Ivyo nivyo vyatumye tudatera imbere. Nimurabe. Kuva dukwe bako mu mpuzu tukemera iyo tuja. Tugafata urugendo akanya gatoyi konyene. Muramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere. Turamaze kubikabakaba. Turamaze kubona ko yukoze atawuri marimaho yarimye. Uno munsi ni cigwa tumaze kuronka. Turi ku rugendo rero. Ku rugendo uremera yuko atawurya ica tabiri yakuya. Abarundi dufise ikimenyetso c'ubutwari c'intare. Dutegereza kwigana intare. Intare ntigira ibiboze. Intare igikintu yifatiye yonyene ntibayiha. Iyo nyene itegereza kwihigira. Intare ntiyigera irya naho bayisha igikoko inyama yamaze kubora ntiyirya. Ifite nizo zirya inyama. No kwama twinagura. Intare kya kimenyetso cyo kwama irya bishasha bitagashe no kwinagura kugira ubw'umurondera ku munsi nta kurya ibigashe kurondera. Intare kagera karorero gakomeye kwinagura. Kirazira ko twebwe abarundi tugenda twikoreye umuzigo wa kahise. Ni haba kera twari binebwe kirazira yuko uno munsi uwo muzigo wa kahise utugendako. Twe turya bishasha. Dukeneye kureba Burundi bushasha tubwubake tugende twese turi kumwe kandi turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma dutegereza kwiyubura tukaba abandi barundi ntitube wa murundi wa kera. Tuba umurundi w'ubu yemera yuko igihugu cy'u Burundi dushobora kugiteza imbere twebwe nyene tudaseze. Kwiyubura nimwamubona je no musi nkorana n'ugwaruka nuko maze kubona umutima mushasha. Naje ndamaze kwa mushasha. Aje ubu ndumujene kabisa. Abatama n'akazi kabo ntibandondere. Mu Gifaransa bavuga ko isi frotte si pique. Je ni frose ku bajene cyangwa umujene. Nico gituma jewe fiso mwizero w'Uburundi buteye imbere. Ndawufise. None ubonye nkujya mwana ivyiyumviro biriko bimuvamwe. Ahari wose birakuvuga ngo ntibishoboka. Hari ivyiyumviro twamaze guheba ugwaruka gwamaze guca muri ivyiyumviro. Uburundi buratunze ntagira umuntu azovuga ko adatunze. Igihugu gifise umutahe kiragitunze. Umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise igihugu ciza cyane n'umutahe mwiza cyane. Ni igihugu cyo nyene uko kiri ndata. Namandaba abanyamahanga baje muri Burundi namwebwe barundi muvuye hanze murabizi ibihugu mubamwe niyo mushitse gahagene bigenda. Hirya yejo nakiriye abanyamerika bashika 29 muhira iwanje hajya navuke ugatumba. Baje kuturamutsa. Mu kajoro bavuze ngo bariko bahema ngo impwemu zivuye mu ijuru. Bonye nari babivuga. Hari hundi munyamahanga nari nakiriye nawe acambwira ngo ariko araraba Burundi imyaka hamaze. Atarabona neza ko igihe Imana yaremye isi ikarema ibindi bihugu byose ngo amaso yawe yose yarabi Burundi gusa. Nuwabibonye. Uburundi igihugu c'isezerano ryiza Imana yadusezeraniye. Igihugu gitunze. Igihugu gifise ubutare bwinshi. Twebwe bikunda kudutega imitego
uza wumva ngo kugira dutere imbere ngo banze umpa amahera kandi ayo mahera niyo turiko turaronde. Aha muri diaspora hariho abahinga bakomeye ndabahamagaye ntingo ngaha dukore ngo uzompemba ngahe kandi ariyo tugiye turondere. Ayo mahera umbwira ndaguhemba niyo tugiye turondere. Reka rero tubanze tuyarondere hanyuma tuze tuyahembwe twayarondeye. Mugabo dushaka guhera ku mahera aho guhera ku gikorwa. Uno munsi rero duhindura iyo ngendo tubanze tumenye ko twitanga. Urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruvamo igiti kinini cyane n'inyoni zo kwisi zizakarikako. Ni kubera iki none Burundi tutobumeza? Uburundi bwarapfunywe ntibwapfuye, tumeze rero gushikaho isi yose izoza kwarika muri iki giti cy'Uburundi. Nanezerewe cyane bamaze gucapura Uburundi igihugu giteye imbere. Hariho babiri nabonye muri bajya bacapuye, jewe naje ndi mucapuziga. Ntimwabwiye ngo ncapure iyo je narahiganwe naje mu mahiganwa atari make kandi naronka agashimwe. Narahiganwe cyane igihe twari mu bihe turiko turarondera ubumwe bw'abarundi. Ndazi ko nagiye muri iryo higanwa, nahiganwe byinshi ubona imbona kazoza. Kugira ubone imbona kazoza no kubufise n'imboneza imbere yawe zikwereka. Ico gihe kubera utari dufise imboneza, je nari nzi yuko umuntu ateye imbere ari mwarimu gusa. Ncacapura jewe ndi mwarimu afise ikinga mu mwaka w'2000 twari turi mu 77. Naca mbona ko mu 2000 nzoba ndi mwarimu afise ikinga ngo niyo mbona kazoza yaje. Kubera iki? Imbere yaje ntawarari yanyereka ati utegereza kuzoba ufise V8 muri 2000. Iyo haba baca batwereka hajya twaca tubibona. Bajya tubibona. Bajya abantu bacapuye naho kuyemwo amashusho abiri shaka tuzoyateranya. Muce mumpera nimero zanyu protokole yanje. Hariho wacapuye bariko baraba Burundi 2040-2060. Bamwe bari bakwegaye bafise idarapo. Babona Burundi hari imbere hari umunywa amazi. Bace bateranya n'ijya foto yabaye ya mbere. Hajya bariko bararaba duce dushirayo burya Burundi. Bajya bariko baragenda bagende baraba burya Burundi. Burya ijya gicapu cyabaye cya mbere. Mwibonye babicapuye babiri. Ababicapuye babiri muca mumenya hajya imbere muca mucapura kiya gicapu cyabaye cya mbere. Gushikaho tuzogira monima duce twerekana iyo turiko turaja mu 2050 tuzoca turaba ko tutarashikaye. Dufise igicapu cyaho muze muce munyegera ndabereka ingere tubitekenika ngo jewe nanje ndi mucapuzi kandi urumva ko nabaze kuvyumva tugende tuharaba hamwe umwe wese azarabona ugeze hehe usigaje iki. Uno munsi hariho abarundi kuva mu 2020 gushika uno munsi bamaze gushika mu 2060 umwe wese ugiti ciwe bariho. None abo bashitseyo baca bakora iki? Nibaza ko baca bicara nababwiye ko kizira kurya ibyo kurya bigashe ugumurondera ku munsi no kuvuga urya Murundi yamaze gushikayo aca asubira inyuma akwege mugenzi we nivyo bita gusenyera ku mugozi umwe. Aca asubira inyuma nuvuga we waramaze kubaka inzu yawe nziza none amahera wubakishije irya nzu uciyakoresha iki kuguma yaronka? No kuvuga iki? Ucugira ishirahamwe ihinguriro kugira ngo ucuha akazi bamwe bagezayo bari inyuma nabo baduge. No kuba nta wicara ngo narahashitse, twese tuguma dukora nta nomwe akwiye guhagarara. Ikindi ntagire uzo kwiyumvira ko azotera imbere ari muri kiya cita ama service yiha abantu bafise amahera. None ko muri ko mushaka kuba abashoferi muzotwara abandi bazokwipakiza kandi batagira amahera. Bazokwipakiza gute batagira amahera? Ushaka kuba umunyezamu w'umutunzi none atabatunzi bahari bazoguha akazi kameze ngo turarira iki? No kuvuga yuko ama service uha service abafise amahera iyo batagisa amahera nta na kimwe kivamo. Tubanze rero turondere ayo mahera, ubutunzi tureme ubutunzi, création de richesse. Kurema ubutunzi no kumenya guhera kuco twe twitubusa mugabo atari ubusa imbere y'Imana, kuko Imana araduhaye ibikomeye byose.
ivyo rero mwita ko ari ubusa reka tubivyaze kugira ngo tuvyare ubutunzi. Ufashe inyovu ukayirima ikimbuka ibiraya, uburemwe ubutunzi kuko bya biraya ntivyahoraho. Mu mwaka uza hasubira kuva ibindi biraya, mu mwaka ukurikira ibindi biraya, mu mwaka ukurikira cawumva umaze imyaka 5 uri kurarema itunga riba ryaduze. Dufise ubutare ugwaruka narubwiye yuko tugira dutangure tuje mu gisata cy'ubutare, aho kera ndafise abahinga bariko barabikora neza. Ugwaruka bwose mwe muritegura, baba engineer bizi ivy'ubutare nimwe mugiye kuja imbere gukomanda abimvyi. Twese dutunge, twese nta numwe nshaka ko datunga. Hariho ababajije ikibazo ngo none ngo mbegwa shaka yuko abarundi bose gwa batunze. Ego cyane nshaka ko abarundi bose babatunzi. Gute? Nuko abarundi twese tuvira hasi rimwe atari masigaye inyuma, nta musezi dukeneye. Twese turi kumwe tuzokora. Ejo nzoronka mwanya uko tuganira na muri diaspora kuko namaze kubona ko mwamaze kuva hasi. Tuzoronka mwanya wo kuyaga, turabe neza ingene tugira urunani turabaho tunaniriwe, tuharabe tunaniriwe he, kuko umutahe tuza tuwufise ibibazo bibahaze narabyumvise bimwe. Aha rero turafise za ndongozi zitabona iyo zija, ubu dukeneye indongozi mboneza. Nico gituma ubu mwaka wa 2025 muzobona impinduka nyinshi muri iki gihugu cy'u Burundi. Turiko turondera gusa indongozi mboneza, abantu bahinduke. Muzobona abantu bahinduka mubabona utuni wa wundi bazohinduka, kuko ni twebwe yeye tuzohinduka, nta wundi azoza. Tuzohindura igihugu, twihindure na twebwe tube abandi. Hamwe indongozi ari yerekana inzira n'igikorwa giteza gukorwa kugira twese dutunge, umwe wese ku mpano yiwe tuzishire hamwe. Uno munsi nagandabwire ko izo ndongozi twaratangwe kuzigisha. No kuvuga yuko aha jewe nk'ubu ndimwo bibiri. Hariho umuntu yitwa Neva. Umuntu yitwa Neva ategereza gukora kugira ngo nawe yihe atawumuhaye. Uwo rero nico kimwe na Karaveri, nico kimwe na Renata, nico kimwe na Kabudesia. Twese umwe wese ateza kwerekana icyo akora. Ndanezerewe cyane kuko muranyunguye mu mutahe. Hajya zijya nka muze muza kunyishuza inyuma y'imyaka 2 muzosanga gujije 3, kuko nta kuja kwicara. Ubu nta kwicara, najewe sinicara ndarima ndora kuko narabonye ingene umuntu arema ubutunzi. Hanyuma rero ncamja ku kindi gisata c'imboneza. Imboneza irerekana iti wewe uvuze ko Kenya iyo ukora iki nticari gukunda. Nico ituma naciye nja hamwe n'izindi mboneza turiyumvira ico twogira twokwereka abarundi bokora. Hariho abarundi nabwiye nti urukwavu gota umutungo, bamwe batangura kuntwenga ngo sungura ngo Neva nawe byazanye. Uno munsi hariho abagiye mu bukwavu araba miliyoneri, hariho abagiye mu burimyi bw'ikizinu uno munsi bafise amamiliyoni. Nuvuga yuko ibisata ari byinshi. Jewe rero ico nkora kugira ngo ntimuvuge ngo ndabahenda, nca ndabikora mbonye mpovya acavuga nti muhungu yahabirasi. Mugabo nzabona undi avuze ngo hajya bigize nabi iyo tugira uko. Niho rero urya runani mubona shaka abakuru n'abato twese tugira urunani duhanurana. Iyo ugira uko je nagize uko, twese duteranirije hamwe Uburundi mu myaka itarenga 5 muzobona ari kindi gihugu atari cya gihugu mubona uno munsi. None rero reka tugire irya shusho tuze turimanike hose, abagenda baribona kugira ngo umwe wese acamenya ahageze. None rero kuri umugoroba ndabakengurukiye cyane shimire izi ndongozi zirongoye ibisata bitandukanye byo mu gihugu, barongoye inzego. Jerekana ko mu mutima baramaze kwinjira muri iryo barabara ry'imbona kazoza. Bona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja. Ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe, ndabasabe mu bakomera amashi. Ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi. Mbere burya ngo hitwa ishwi,
ngo abarundi bishwe hariya ishwe. Ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege, mwebwe muri aho mubona ko bishoboka. Hariho abari ngaha bavuga ngo ntibishoboka, ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka. Umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere, twarabonye ingene umushinwa yateye imbere, twarabonye ingene umufaransa yateye imbere, twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere, Singapore twarabonye ingene yateye imbere. Na mu Burundi ntabwo yari mu mugongo kuko ivyo batanguje natwe turabifise, ivyo tuzobwirwa na mwebwe muzodushingira intare. Muze muratembera hajya mu mitumba muvuka muhabwa muti birashoboka. Aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti Uburundi buteye imbere birashoboka. None heraba ni mwebwe mutanguye mobilisation, nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka. Iyo ari je ndabivuze avango yabimenyeye, karimwe mu bivuze atavuga ujya avuye hahandi yarabibonye birashoboka. Rero tangura mugume tuhemere iyo tuja, natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika. Umutahi Imana arawuduhaye.